hari abantu tubiza kugira mu buzima sigiye kubavuga bose mugabo hariho umwe utamufise usenga Imana imuguhe ubwiza kugira mu buzima umuntu agukunda kubera ko Imana amuha iyo ngabire y'urukundo yo kugukunda umuntu akubwiza ukuri atavuga ngo nubwo vuga ati umviriza uyu munsi twe nawe biraheze azogaruka kuko ntagukunda kubera amasezerano mwagize agukunda kubera icagezwe c'urukundo kiri muri we akakubwiza ukuri abantu batariko barakubwira uyo muntu muramukene mu buzima bwanyu abantu badafise uyo muntu mu buzima bwabo kenshi bama bariko bariseka umuntu akagenda ngo abantu baramukunda kumba aho baciba gusigara baraturira kandi ugasanga umuntu arabizi cyangwa abantu barabizi kudakunzwe n'igituma abantu batagukunda arabizi mugabo ntagira abantu baza kubwira wose umugenzi hari umugenzi ubwiza kugira wo kukubwira nibitameze neza uyo muntu mutamufize ngo musaba Imana Mana ndakeneye umuntu ankunda atari kubera iki na kiriya hari umuntu avuga ati oya reka ndacamukeneye sinomutsitara umuntu akubwira ukuri akakubwira mu rukundo umuntu abona ibyo ushize kuri stat akaca muri inbox akakubwira ati ndakwingenza nimba ushobora gufuta iyo stat yifute kuko ntirikirakigwa neza ngo uyu muntu nawe amajaruza aramwishe je rero nayishize ko umuntu akubwiza ukuri akubwira ati sura muhira wambaye nabi iyo si yo mpuzo batwara mu rubanza umuntu akubwira ati ya ariko vraiment umbabare watakaje amafaranga bariko baragusokoza mugabo ntibikubereye abantu bababwiza ukuri uvuga ijambo ndabafise abantu niyo mvuye ngaba bambwira ati rijya jambo ntuzosubire kurivuga muvyo nkundira umugore wanje ico kirimo kandi arigihe nshavura ndababeshe ngo byose ngo ndavyakira mvuga amen ngana ubasha kunkompekira ubuzima none ibi vyari bitwaye kate